Gomba dusubire tuvugane ku iterambere. Abantu benshi kumbure barumva kino kintu twama tuvuga cyo gutera imbere, no concept yo gutera imbere, hanyuma benshi muri twebwe ntidushobora gutahura ivyo arivyo. Ariko nagomba ndakubwire gatoyi, ibintu byose vyabayeho, agasanga ari imodoka, agasanga ari indege, agasanga ari kubaka amazu biteye imbere, agasanga ari kubaka amabarabara, agasanga ari kubaka ikinga, agasanga ari kubaka icyo kintu cyose cyagiye kirabaho, agasanga ari kudesigninga impuzu, agasanga ari kudesigninga appareil mubona bariko baramfotoresha, agasanga ari kudesigninga amatara, urumva, agasanga ari gukora itara. Ibintu byose vyatanguriye mu ciyumviro. Wumve neza yuko iterambere na cyane cyane bihagaze ku vyiyumviro by'abantu, bihagaze ku vyiyumviro vyawe, bihagaze ukuntu wiyumvira, bihagaze ku kuntu uvuga kuri kazoza kawe, bihagaze ku kuntu wifuza, canke bihagaze ku hantu ushobora kuba uvuga ati jewe ndashaka kuva ngaha hanyuma nshike hari. Hanyuma muri ico gihe rero iyo uvuze yuko ushaka gushika kuri iryo terambere, utangura kugira hane, utangura kwiyumvira ahantu ushaka kugenda. Hanyuma gutyo mu ciyumviro, umaze kuciyumvira ukagenda werekeza hantu hawe ushaka gushika. Uno munsi nagomba ndakubwire, ni nka kujya wovuga plan y'inzu. Mu bisanzwe iyo umuntu agize plan y'inzu aba yubatse, mugabo aba yubatse mu ciyumviro. Urabwira ujya mu fundi ukamubwira ati jewe ndakeneye inzu y'ivyumba 2, ndakeneye inzu y'icyumba kimwe, ndakeneye inzu y'ivyumba 5, ndakeneye inzu ifise etage. Hanyuma ukabimwiganira, ukabimubwira, hanyuma nawe agashobora kubikora bivanye nuko yumvise ivyiyumviro vyawe bimeze. Uravuga ati nshiramo koridoro, nshaka yuko icyumba gikuru gifite na douche indani. Ivyo vyose bivana n'ivyiyumviro wagiye uramubwira. Nukuvuga yuko uza guheza kubaka inzu yawe, ariko byatanguriye hehe? Byatanguriye mu vyiyumviro vyawe, byatanguriye no mu byo wifuza ku mutima wawe, uba wifuza ko bitegeza kuja muri ya plan. Uno munsi rero nagomba ndakwereka ikintu gisanzwe cyane, nagomba mvuge ku iterambere abandi bageze ko mu bindi bihugu aho twagiye turaca, aho bageze, hanyuma ushobore kuvyibonera. Kumbure kenshi na kenshi iyo turiko turavuga iterambere, abantu benshi ntibazi by'ukuri byo tuba turiko turavuga. Uno munsi nagomba mpere ku iterambere, canke nagomba mpere ku kintu gikomeye cyane mu iterambere, ari ryo barabara. Uno munsi nagomba ndakwereka ukuntu abandi bantu bariko barubaka amabarabara, abandi bantu bariko barakora amabarabara yabo kugira ngo bashobore gushikira nta handi batarabashika. Murazi yuko ibarabara rishobora gushika kure cyane, ibarabara rishobora gushika kure cyane. Ukuvuga yuko na wa muntu vyari bigoye yuko bashobora kumushikira. Ibarabara rimaze gushikayo, muravyumva yuko iterambere riba rihashitse. So uno munsi nagomba ndakwereka ibarabara gusa, ama ibindi bikurikira tuzoza turabivugana ko buke buke. Kumbure nivyerekeye ukuntu abantu biyunguruza vy'ama transport n'ibiki, nzogenda bikwereka buke buke kugira ngo ubone ku mugabane wa Buraya ibiriko birakogwa, hanyuma nawe kumbure ushobora kugira ivyiyumviro biguha igicapo cyaho ushaka kugenda, canke c'ivyo ushaka mu buzima bwawe, nawe ushobore kubikora aho uri, canke aho uri mu gihugu, kugira ngo ico gihugu urimwo naco gishobore kuduga, gishobore gushika muri kino kiganiro. Natwe tubibonesha amaso, kuko kenshi abantu barumva tumenye gutandukanya canke abantu bateye imbere by'igihugu, ugasanga bibona biragoye. Nico gituma nifuje yuko muri kino kiganiro muza ndabibereka, muri ino seri y'ibiganiro ngiye gukora noza ndabibereka kugira ngo igituma rero nashimiye yuko tuvugana ku ibarabara. Ibarabara umaze kubibona ku bisanzwe ni ikintu gikomeye cyane, cyane okay, bakoze gutya ibarabara ni ikintu gihuza intara n'iyindi. Ibarabara ni ikintu so ndaguhaye ikaze, ndagusaba agasanga ushaka guterera. Ibarabara ni ikintu gihuza abantu, agasanga ni ikiganiro twashobora gukorana, mpamagara cyangwa ni commentaire, ushobore kungurana ivyiyumviro bikorwa muri iyi ntara, ariko nkifuza kugenda kuyikoresha mu yindi ntara.
hano ni Urabyumva kuziko yuko rihuza kuziko ama ahantu business, uca ukwega hanyuma agatebe ibarabara ukicara ni ikintu kizana ukota abantu, umuriro kirazana ugashuhirwa ingenzi, urumva hanyuma ari ugatangura nk'ingenzi zije gutembera mu kutubwira gihugu, inkuru zawe ugatangura zikifuza kutubwira yuko zishobora gushika ivyo nawe umaze hahandi kumenya kure hari kugira ngo n'abandi vya bose bindi ya bashobore maratiro gushikirwa y'ibintu n'uwo biba muco. biri So, mu let's gihugu, go. izo ngenzi ziba zifuza kubona, ni ukuvuga zikoresha ibarabara kugira ngo zishobore kuja